Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira ibiganiro vyacu kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amashirahamwe yose akorera mu gisata co kunguruza abantu n'ibintu asabwa kuba yiyandikishije gushika kuwa 31 ntwarante no mwaka. Ivyo bigatumwa nuko leta ikeneye ko nayo aterera mu iterambere ry'igihugu kuko wagiye kuzoza arariha. Harakwiye amahimiriza ku nzego zose z'igihugu kugira habe uguhindura ingendo mu vyerekeye kurwanya igiturire. Mu cigwa cakozwe kubw'ishirahamwe Oricom rigwanya amagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, umuhinga yerekana ko Burundi bufise ibikwiye haba amategeko n'inzego kugira hatsimbatazwe intwaro ibereye no kurwanya igiturire. Muraza kubikurikira mw'idonido mu kanya. Dasubiye kubaramutsa na impejeje kwibabwira yuko Uburundi bufise ibikwiye haba mu mategeko canke inzego zifasha kugira habeho intwaro ibereye no kurwanya igiturire. Ikibuze ngo no gukurikirana ishigwa mu ngiro ryavyo, bivugwa n'umushingwa manza Ernest Ndikumana yatanze icigwa mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe Oricom kuri uyu wa kabiri. Shirahamwe rijeje kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta abona ko hakwiye amahimiriza ku nzego zose kugira habe uguhindura ingendo mu vyerekeye kurwanya igiturire. Ingwane ya mbere nuko gushiraho gufata ingingo ni kimwe, gushiraho amategeko ni kindi, gushiraho inzego ni kindi. Birakenewe rwose yuko ingingo zafashwe na leta mu nzira yo gusimbataza intwaro ibereye, mu nzira yo kurwanya igiturire, yuko izo ngingo zosigurirwa bikwiye abanyagihugu. Mu by'ukuri umugambi wo gutsimbataza intwaro ibereye muri kino gihugu cacu, umugambi wo kurwanya igiturire, iyo migambi yose ni migambi itorosha, ni migambi yega leta n'ivyo ubwa mbere na mbere, ni migambi yega inzego za leta, ariko ndibaza yuko abanyagihugu nabo cyane cyane nk'aya mashirahamwe yiyemeje gufasha mu kurwanya ibiturire, mu gutsimbataza intwaro ibereye, ko nayo yogira ico afasha kugira ngo iyo migambi ije mu ngiro. Je nkabona rero yuko ikintu ca mbere cihutirwa nuko iyo migambi yose yafashwe na leta yosigurirwa bikwiye abenegihugu bakayumva, n'abagico bofasha mu nzira yuko kiba igikorwa ca bose ca twese. Vyama bikenewe yuko uko imisi igiye, uko imyaka igiye, leta yisuzuma ikarabe iti mu vyo niyemeje nakoze iki, nashitse kuki, icangoye n'ikihe, icanyorohe n'ikihe, mbega politike nashizeho koko ni nziza. Ivyo vyose ubiraba uriko urayishira mu ngiro, ivyo vyose ubiraba uriko urayisigurira abanyagihugu, ko nabo bafise ijambo bavuga ati ikintu mwari gishizeho ni ciza, kibure kirafise utunenge, cokosorwa gutya 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 gutya. No kuvuga rero gushiraho gufata ingingo, gufata imigambi ni kimwe, gusuzuma ubugeni iyo migambi iriko irakogwa ni kindi. Ivyigwa vyari vyaragizwe mu myaka yahera vyarekanye neza yuko koko turafise imico mu Kirundi, mu Burundi, turafise imico ishigikiye kurya igiturire. Ko rero imico yohinduka, ibintu bigahinduka, vyo ari vyiza. Amashirahamwe yose akorera mu gisata co gutwara abantu n'ibintu ategerezwa kuba yiyandikishije
gushika kwa 31 ntwarante uno mwaka. Insiguro zitumye hashigwaho amategeko mashasha agenga ayo mashirahamwe ngo nuko hari amwe yitwa ko ariho kandi atanakora. Mu nama n'abakorera muri ico gisata kuri uyu wa kabiri, umuyobozi mukuru ajejwe ivyo gutwara abantu n'ibintu mu bushikiranganji bw'ubudandaji yamenyesheje ko amashirahamwe azokwemererwa azokwama ariha ikori. N'inkuru tubaza Anise niyo mukiza yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Ubushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu busigura ko kwemererwa gukora ku mashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu vyahora bikorwa kuri gusa. Innocent Nibizi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu, amenyesha ko bitagikwiye kuba ivya gusa. Akavuga ko urwo rutonde rushasha ruhamagarira ayo mashirahamwe guterera mu iterambere ry'igihugu. On octroyait l'agrément des agences de transport forfaitairement. Impusha zo kwemererwa gukora zahora zitangwa ku buntu kandi ayo mashirahamwe akora urudandazwa. Gishasha nuko izo mpusha zigiye kurihwa kugira ayo mashirahamwe aterere mu iterambere. Baye u carte d'agrément. Urutonde abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu babona ko ataco rutwaye, bagasaba ariko gukingirwa. Hariho amasosiyete yiyitirira ko akora umwuga wo gutwara abantu, ariko mu vy'ukuri ugiye kubiraba ugasanga barakora nk'abandi b'abakomisiyoneri. Itegeko barivuze neza yuko hariho imiduga utegerezwa kuba ufise kandi yanditswe ku izina ry'iyo sosiyete ariyo utegerezwa gukoresha. Iyo rero umuntu adafise igitigiri cy'iyo miduga akayigira itanditswe kuri sosiyete, urumva muri ico gihe abari kakora nk'umukomisiyoneri. No kuvuga rero twebwe turemera gukurikiza amategeko, turemera kubishura kuriha amataxi n'amakori leta idusaba, ariko nayo izidukingire kugira ngo abo bose bariko barakora batisunza amategeko, abo bose bariko barakora nk'abakomisiyoneri baheze babashire ku murongo kugira ngo mu vy'ukuri abatanga kori abari bo bakora kandi bashobore guteza igihugu imbere. Kuri ico umuyobozi mukuru w'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ahamagarira ababijejwe gukurikiza amategeko. Itegeko rigenga uruja n'uruza mw'ibarabara rirategekanya ibihano ku badakurikiza amategeko. Ababijejwe bashire mu ngira ayo mategeko. Uwo muyobozi aranibutsa ko imodoka z'ayo mashirahamwe zitegerezwa gusigwa amarangi, igera, iry'ubururu canke iry'umuhondo. Ishirahamwe ryo mu Burundi rizokwama ririha ikori ry'amafaranga ibihumbi 50 ku mwaka n'idolari 60 ku mashirahamwe adakorera ku butaka bw'u Burundi. Hiyongera ko nibiranga ishirahamwe imodoka ikukira nk'uko bibandanya bishikirizwa na Innocent Nibizi. Amakuru twabateguriye harabandanya. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka basaba ko ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge c'u Burundi cotezwa imbere mu buryo ivyo gikoze vyemegwa ku rwego mpuzamakungu. Hashikirizwa icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu gice ca mbere c'umwaka wa 2022 ushira 2023 mu ndwi iheze, basiguye ko bitabaye uko ibijanye n'ivyo Burundi bushorera hanze bidashobora gutera imbere. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi akaba yasiguye ko ivyo biri mu bikorwa leta yashize imbere. N'inkuru tubaza Jean de Dieu Irakoze. Kubw'umukuru w'inama nkenguza amateka, ibijyanye no kugwiza umwimbu nta kinini vyofasha mu gihe ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge mu Burundi kidafise ububasha bwemewe n'amakungu mu kwemeza ko ibihinguwe vyubahirije ubuziranenge, gutyo umusesekara ushobore gushogwa hanze. Asaba ko igikorwa cyo kugiteza imbere ku buryo ivyo gikoze bibi vyemewe n'amakungu coshigwa mu biza imbere. Kuri ivyo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arahumuriza ico gikorwa ngo cyarashizwe imbere na leta. Naco turiko turagikorera ko kandi twibaza yuko navyo biri mu byo twasize imbere kugira ikigo BBN kironke ibikoresho bigezweho kandi kije kuri norme regional et international. Kubw'umukuru w'inama nkenguza amateka, ivyo guhamagarira abarundi kugwiza umwimbu ari kudashobora kwemegwa gushogwa hanze kubera ico kigo atabushobozi bukwiye kibifitiye ngo nta karusho bizanira igihugu. Arakoze mugenzi wacu Jean de Dieu Irakoze. Hano makuru tuyabandanize mu gisata c'amabarabara. Haribonekeza ibinogo kwibarabara gitiriwe ukwikukira Boulevard de l'Indépendance
mu gisagara ca Bujumbura ibarabara ribera ko ibirori bitandukanye ku minsi mikuru y'igihugu. Ivyo binogo bikaba vyari vyarazibiwe mu mwaka uheze hategurwa umunsi mukuru wo kwikukira. Abahaca bakabona ko hari hakwiye gukorwa kuko ari barabara ridasanzwe. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Ahmed Mutore. Ibarabara ryitiriwe ukwikukira Boulevard de l'Indépendance mu gisagara ca Bujumbura gibonekezamwe ibinogo bitari bike uhereye aho iryo barabara rihurira n'igitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore Chaussée du Prince Louis Rwagasore ahaherereye ubudandarizo bw'ibitabo Librairie Saint Paul. Imodoka zica muri iryo barabara zigenda zirazibukira ivyo binogo, izindi zikabanza kugabanya umurindi. Wegereye imbere aharabana n'icicaro cishira hamwe Lona mu Burundi naho nyene hari ibinogo. Imbere gato aharabana n'ikibuga c'umupira w'amaguru Intwari kiriko kirubakwa naho nyene haribonekeza muri iryo barabara ibinogo yaba ku mpande canke hagati yaryo. Mu mwaka uheze hategurwa ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wo kwibuka ukwikukira ku Burundi. Iryo barabara ryarasanuwe ku gace karyo kari hafi y'ahahora ibiro vy'umukuru w'igihugu. Urabona aho bagiye barahoma ibinogo vyari bihari. Ubandanije ukajabuka ibarabara ryitiriwe Uprona Boulevard de l'Uprona werekeza ku ibarabara ryitiriwe Université Avenue de l'Université. Igice c'iryo barabara kimeze neza kuko atabinogo bihaboneka. Abarenganye twabaza kuri uno wa mbere bakavuga ko iryo barabara rikwiye kuba iry'akarorero rikama rishajije na cane cane ko ari barabara ridasanzwe rikorerwa ko ibirori vyo guhimbaza imisi mikuru y'igihugu. Twibutse ko mu ntumbero yo gutuma amabarabara asa neza umukuru w'igihugu yatanguje mu mwaka uheze itariki 12 mu Kakaro isekeza ryo kuzibira ibinogo biri mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati. Arakoze Ahmed Mutore, barakoze n'abagenzanje bandi bafashije kugira no makuru aboneke. Ayo kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye naho ku munsi wejo.